Ndakuramukije mwene data, ndakuramukije inshuti yanje, uyu ni Irene Nazwe, nandika ku rukuta rwa internet Parole de paix de réconciliation canke ijambo ry'amahoro no gusubiza hamwe. Tumaze iminsi tuganira, twatanguye ikiganiro mu bice ndwi kivuga ku vy'ukugaruka kwa Yesu. Tumaze kubona ibice bitatu, uno munsi tugira tubone igice ca kane. Igice ca kane citwa ngo ni bande bazobonana na Yesu canke bazobana na Yesu ku ngoma y'imyaka 1000. Baza kuhabereka mu kanya kugira ngo n'ubu abifuza kuhabona kuri urwo rukuta rwa internet ngo babisome, ndabereka gatoyi hanyuma tubandanye, ariko ndabisomera ngaha iwanje, ndaza ko ariho vyoborohera kugira ngo namwe muvyumve. Reka dushime Imana kuko idushoboje kuba turi ngaha. Mana uhoraho, Mana ya Aburahamu, ya Isaka na Yakobo, turaje imbere yawe muri aya masaha kugira ngo tuganire n'aba bene data, tuvugane ku vyanditswe bivuga ukuza k'umwami wacu Yesu Kristo. Turagushima Mwami kuko watuziye kugira ngo udutabare, waje kudutabara. Twari twarapfuye, twarabatariho, ariko watugiriye neza, uduha ubugingo. Muri Yohana igice ca mbere niho havuga yuko abamwizeye, abamwakiriye, Imana yabahaye kuba abana b'Imana. Natwe turaje nk'abana b'Imana, dufise ico twavuganye n'Imana, kandi dufise n'ico Imana yadutumye kugira ngo dushobore kugikora, kugira ngo benshi bakire, bishobotse bose bakire, boye kurimbuka, boye guhenebera. None rero Mana, umwe wese mu baje ngaha ndamukweretse, umuhemu wawe amushikira ahari, mu vyo agikekeranya, mu vyo yijijanyamwo imitima, umuhe gutahura, kuko ntawavutse abitahura, ariko ni wewe ubitahuza uwo wese yemeye kubitega amatwi no kubishira ku mutima. Rero tugusavye tukwizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mbere wari uzi yuko wowe urizeye? Ego, inyishu benshi bombwira ati ego turizeye. Mu bantu benshi twavuganye kandi batanga ubutumwa, hari ikibazo nasanze batishura neza, kuko Yesu yasize adutumye aya majambo. Reka tuyasomane ngo, nuko nimugende muhindure amahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, mubigishe kwitondera ivyo nabageze vyose. Umve, ndi kumwe namwe iminsi yose gushitsa ku muhero w'isi. Yesu yasize atumye intumwa ziwe kuzogenda amahanga kwigisha ubutumwa bwiza no kubatiza abantu. Wewe hera uri, hanyuma ikibazo, umaze kubatiza bangahe? Umaze kuzana bangahe ku gakiza? Urabikora canke uraririmba gusa? Kuririmba muri korali birakwiye, gutwara Bibiliya gusa birakwiye, kwizera ubwawe birakwiye? Oya, ntibikwiye, kuko aha hari ijambo nkunda gusoma, namye ndarisomera n'abandi benshi kuko ryaranyuze, biri muri Migani 24. Migani 24, niho hatubwira ngo 11 ngo dutabare abashorewe bagiye kwicwa. Erega udakize azopfa, ari mu nzira y'urupfu. Mwari mubizi? Imigani 24:11. Ibi bikora ku buryo bwinshi, si kuraba gusa batabwiye ubutumwa bwiza, ariko no ku bashorewe kwicwa, vy'ukwicwa nyene bisanzwe, kuko dusanzwe tubona
abantu banigurwa abandi bicwa. Urokore abo bashorewe bajanwa kwicwa, n'abagenda bacitse intege bajanwa gutikizwa, ntubure kubatabara. Niwavuga uterega ntitwari tubizi, mbega ugera imitima ku munzane ntavyiyumvira, kandi uziga mu bugingo bwawe ntabizi, mbega ntazokwishura umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Aka kabaye agaciyemwo, ariko reka tubandanye tuje kw'ijambo ryatuzindukanye. Nababwiye ngo ni bande bazobana na Yesu Kristo mu gihe c'ubwami bwiwe bw'imyaka 1000. Reka tubirabe tubasangize ico bita ecran, ni ukuvuga hano duca turaba aha, mwese namwe muca muhabona. Uru ni rwa rukuta nama ndiko ndababwira, rumeze gutya. Parole de paix de réconciliation, no kwara agafoto kiwanje ariko tugakuraho kakaja ahandi mubibona. Hanyuma ni ukuvuga mu Kirundi ijambo ry'amahoro no gusubiza hamwe. Nuko twabigize binini, tugize bitoyi birakunda ko mubisoma. Ikiganiro cacu c'uno munsi rero gihagaze ngaha ku gice ca 4. Ni bande bazobana na Yesu ku ngoma y'imyaka 1000? Ni bande bazobana na Yesu ku ngoma y'imyaka 1000? Nk'uko nagiye ndabigira, n'ubu ndasoma ibiri kuri runo rukuta. Abazobishobora bazobisoma canke muzigame ibinyene, kuko turisiganwa n'umwanya. Igice hari amajambo muza kumva avugwa kandi akomeye. Abapfuye bandi ntibaba bazima iyo myaka 1000 itarashira, niko kuzuka kwa mbere. Ivyo twarabisomye, menga ni muri Ivyahishuriwe n'Intumwa 20 igice ca 5. Twibuke ko abantu bose bazozuka bitebe bitebuke. Abantu bose bazozuka bitebe bitebuke. Ariko uno munsi rero utaruzi ugiye umenye, nuko abantu batazozukira rimwe. Ega rero n'abamaze kuzuka twarabivuze ejo bundi. Ariko igihe inzambi izovuga, Yesu akaza gutora abazoba bamwizeye bakiri mu buvugo canke bamaze gusinzira, azotwara abo gusa, abandi bazosigara bisinziriye mu kuzimu. Rya jambo twasoma ejo bundi muri Daniyeli 12:2 muracagyibuka, ryatubwira kandi n'ubu niko ritubwira ngo kandi benshi mu bazoba basinziriye mw'ivu hasi bazokwikangura. Bamwe bikangurire ubugingo budashira, abandi bikangurire ubumaramare n'ibiteterwe bitazoshira. Ngaho usomye gutya ntushobora kumenya ngo ni umwanya ungana gute, bizogenda gute. Ariko usomye ibindi bisomwa uraruhuka atahura ko bitazoca, na cane ivyahishuriwe n'intumwa, ivyahishuriwe Yohana, intumwa Yohana, niho ubona ko bitazobera igihe kimwe. Abantu benshi harimwo n'umwe nigeze kwiyumvira n'amatwi yanje, kandi yari mu bayobozi baho ico gihe nasengera, avuga ati ega ntimwibaze ngo naho bariko biravugwa gutyo ngo bizoca biba. Ati nanje igihe nari maze imyaka 14 ngana n'abo bana ubona, baravuze ko Yesu agiye kugaruka, ariko ntivyabaye. Rero si uyo wenyene abivuga, hariho n'abandi babivuze no ku gihe c'intumwa. Petero yaravyanditse mu gitabo ca 2, mw'ibara rya 2 yanditse Petero ku gice ca 3:9, havuga ngo
umwami Imana ntitebeje isezerano ryayo uko bamwe biyumvira ko itevya, ariko yihanganira mwebwe, ntigomba ko hagira abahona, ariko igomba ko bose bihana. Muri bose nawe urimwo, muri bose nawe urimwo, igomba ko bose bihana. Navuze mu kanya ngo uri mu mugabane wo kuzuka kwa mbere arahiriwe kandi n'uwera. Urupfu rwa kabiri ntirugira ububasha ku bameze batyo, ariko bazoba abaherezi b'Imana na Kristo, kandi bazofatanya nawe kuganza iyo myaka 1000. Aha ni mu vyahishuriwe Yohana 20:5 na 6. Abazutse i Yerusalemu igihe Yesu Kristo yazuka. Muravyibuka igihe Yesu Kristo yazuka habaye ibintu vyinshi muri Yerusalemu, ibintu bitangaje, mbere ngira ngo vyabacanze n'ingene basubira kubivuga. Ariko dusomye muri Matayo 27:52, nawe urashobora kuhisomera uyu munsi, avuga ngo imva ziruguruka, imivyimba myinshi y'abera bari basinziriye irazurwa. Gushika ubu ntitwigeze twumva ngo vyaciye bigenda gute. Barasubiye mu mva. Abo bantu twebwe twizera ko bamaze kuzuka, aho bari ahantu barindiriye umwami Yesu. Aba kabiri, abapfiriye muri Kristo igihe ishengero rizoduzwa, bazoduzwa ubwa mbere. N'ijambo rirabitubwira rikabishimangira, avuga ngo kuko umwami wacu ubwiwe azoza amanutse avuye mu ijuru aranguruye ijwi rirenga, hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana, maze abapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka. Mwiriwe wagiye dukurikira kuva mu ntango azavuga ati ega uyu nawe yihaye kuzarasubiramwo ivyo yavuze. Uwudusamiye ngaha ataha niryo arimenye, nawe aryibagiye nawe arimenye ko rifise akamaro kandi ko ari iryiwe. Wewe rimaze kukurambira, tubandanye. Ayo majambo tuyasanga mw'ibaruwa rya mbere Pawulo yandikiye ab'Itesalonika, igice ca 4:16. Aba gatatu rero, abari muri Yesu Kristo bazohindurwa batarinze gupfa. Ibi vyanditse hehe? Vyanditse muri aya majambo mu Bikorinto, ibaruwa Pawulo yandikiye ab'Ikorinto, igice ca 15, 51 na 52. Ariko naho mu Batesalonike mu bisanzwe biravye naho nyene barabivuga, ariko ngaha biratomoye kurusha. Handitse ngo ihe ndababarira akabanga, ntituzosinzira twese, ntituzopfa twese, ariko twese tuzohindurwa mu kanya gato, mu kanya nk'ako gukubita ingohe, aho inzamba y'iherezo izovugira, kuko inzamba izovuga, abapfuye bakazurwa batagishobora kubora, natwe tuzohindurwa. Turi kumwe. Yesu aguhezagire wowe uriko urabikurikirana neza, mu nyuma uraza gusubiramwo wumvirize yavuze iki. Tuzohindurwa. Abantu bose ntibazosinzira bose, nukuvuga ntibazopfa bose. Abazopfa, abazoja gusanganira umwami Yesu badapfuye. Gushika ubu inkuru tuzi y'abatapfuye mu bantu n'uwitwa Henoki, ubu ivyo bivugwa muri Bibiliya, n'uwitwa Eliya yari umuhanuzi akomeye, umuhanuzi yasenze
kubera ibyaha byari byabaye umurengera mu gice yabamwo, byabaye umurengera. Arasenga, Imana ashavuye, hagarika imvura. Imyaka 3 n'inusu, imyaka 3 n'inusu yaraheze atanima rikorotse. Camwiyumvira mu Burundi, tumaze iminsi turiko turakoma induru ngo imvura yataze. Mbega ntibishoboka ko ari ibyaha byacu? Ntibishoboka ko ari ibyaha byacu? Habuze Eliya, canke Eliya yarabonetse aravuga ati ntigwe. Imana itugirira ubuntu gusa. Kandi ubu ibyaha biri mu isi birarenze, birarenze. Ubu hari mwene data yaduteye inkuru atubwira yuko igihugu arimo batacandika ko umwana yavutse ari umuhungu canke ari umukobwa. Oya, ngo barindiye yuko ngo azobimenya agazoheza agahitamwo ico agomba kuba. Nyavyumva. Ubu ngaha muri iki gihugu mbamwo ngo hariho abahungu, abakobwa n'abandi bari hagati na hagati. Yesu abaheza. Reka tubandanye. Erega turi muhira. Nimwashaka ko tugira n'ikiganiro ngaha, kandi ndabibararikira, tuzoheza tuganirire ngaha n'abandi batwumve bari mu mihingo ya kure, dusangire ijambo ry'Imana. Urugendo turugende, navuze ko turiko turagira urugendo, tuze turubandanye gushika dushitse kwa data mw'ijuru. Ngo hariho abazinjira n'abatazinjira mw'ijuru iyo, mw'ijuru iyo. Abahakane rero, abera bazoba bavuye mu gihe c'amakuba. Ijambo ribivuga cyo turisoma mu vyahishuriwe Yohana 7:9, havuga ngo hanyuma y'ivyo mbona ishengero ryinshi atawoshobora kuriharura, bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose, bahagaze imbere y'iyo ntebe n'imbere y'umwagazi w'intama, bambaye imvune zera, bari n'amashami y'ibigazi mu minwe. Turonse imice y'abantu 4. Tubandanye. Mu gice c'indwi ca Yohana, c'ivyahishuriwe Yohana, akarongo ka 14 niho dusoma ngo ndamwishura nti mugenzi, ni wewe wobimenya. Arambwira ataba nabavuye muri wa mubabaro mwinshi, kandi bamesuye imvune zabo bazezesha amaraso ya wa mwagazi. Haleluya. Yesu aguhezagire mwene data. Hari ijambo nasomye muri Zaburi 27. Umwami Dawudi yarivuze Zaburi 27 avuga ikintu gikomeye, kandi nasanze nanje ico cifuzo ari co mfise. Avuga ngo, ndasoma, ico nsaba Uhoraho ni kimwe, nico nzohora nitwararika, nukuba mu ngoro y'Uhoraho iminsi yose y'ubugingo bwanje, nkaraba ubwiza bw'Uhoraho, nkihweza urusengero rwiwe. Amen. Ndakwipfuriza nawe kuzobana n'Uhoraho ibihe bidashira. Iki ni igice ca 4 tumaze duhejeje kuri uyu munsi. N'ubu dukora kwa kundi. Ndaguhamagarira, ndakurarikira kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, kuko utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe uba ukiri mu rupfu.
ijambo ry'Imana ritubwira ngo kuko Imana yakunze urukundo Imana yakunze abari mu isi nirwo rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko azahabwe ubugingo budashira, azabone ubugingo budashira. Turabisoma kugira ngo n'uwo havugira ngo yatubwiye ibintu yikuriye mu mutwe, oya, ni ijambo ryanditswe mu gitabo ca Yohana 3:16. Mbere turasoma gushika kuri 18. Murazi uwo yabibwira umuntu w'umunyabwenge w'igihangange yitwa Nikodemo. Yarabiravye ati none urya muntu ko avuga ko avuga ibintu vyinshi kandi umenga n'ivyo. Aca aza kumubaza mw'ijoro amwiheranije ati none nsigurira neza ndavyumve. Iri jambo rero ryaciye riba iryamenyekanye cane, yamubwiye amajambo menshi, uwashaka yohasoma ni muri Yohana 3. Iyo nkuru y'ico kiganiro Yesu n'uwo Nikodemo bagize. Hanyuma twebwe ngenda basomere imirongo 3 gusa mu byo baganiriye. Ni kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, uwumwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Kuko Imana itatumye umwana wayo gucira abari mu isi, kuko Imana itatumye umwana wayo gucira abari mu isi urubanza, ariko ngo abari mu isi bakizwe nawe. Uwumwizeye ntazotsindwa n'urubanza, ariko utamwizeye aramaze gutsindwa kuko atizeye umwana w'Imana w'ikinege. Amen. Ni ukuvuga Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Umwizeye arakira, kandi uwumwizeye agenda nk'uko nawe agenda. Hariho ibihinduka. Umwizera ku munwa gusa, naho woja mu mazi bakakudimbika ukabatizwa ntibiba bikwiye. Ariko ico nico ca mbere n'intango. None ugiye nk'ubu woza kungendera ahantu ahamba, ica mbere kugira uvuge ko washitse iwanje winjira mu nzu. Umaze kwinjira mu nzu rero, ivyo kukugaburira, ivyo kukuraza n'ibindi bindi. Niba iwanje ushitse mu nzu ndakubwira nikura ibirato, uca ubimenyera ngaho, na Yesu azokubwira ingene bigenda, kuko afise umuhemu yera yatanze kugira ngo amufashe canke yereke abamwakiriye ingene bitwara. Ndagukunda cane, Yesu aguhezagire. Urashaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe? Ugaya amajambo hamwe nanje, hanyuma nuheza kuyavuga uzorondere umukozi w'Imana ari hafi yawe agufashe kugira ngo akwereke ingene ukurikirana izindi ntambuko ziri imbere. Hanyuma bitakoroheye uzosanga ngaha kuri uyu murongo canke umpamagare kuri WhatsApp, tuganire hanyuma tubandanye urugendo ruja mw'ijuru. Yesu aguhezagire. Mwami Yesu, ndagushimiye kuko umpaye aka kanya ko kuzana uyu yemeye ko akwakira uyu munsi. Tugira tuvugane aya majambo kugira ngo atange ikimenyetso ko yakwakiriye nk'umwami n'umukiza wiwe mu bugingo bwiwe. Mwami Yesu, ndaje imbere yawe, ndakwemeye nk'umwami n'umukiza wanje kuva uyu munsi. Ndihakanye Satani n'ibikorwa vyiwe vyose, ndahakanye ivyaha vyanje vyose, ivyo nibuka n'ivyo ntibuka. Nemeye kuzogukurikira ubugingo bwanje bwose gushika ibihe bidashira. Mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusenze, amen.